Aha ni mu gisagara ca Bujumbura neza na neza mu mpera z'ukwezi kwa kane naho twari twagize amahirwe yo kugendera ishiramwe kabaragaza building company ni mu bibanza isanzwe iri kirakoreramo mwa kino gihe twaragize amahirwe dutemberezwa mu kibanza gishasha bariko barubakamwo muri quartier ya Gasekebuye. Nyuma yo kuva mu Gasekebuye twarashoboye kugendera ikindi kibanza bariko barakoreramwo aho ubona yuko inyubako igeze ku musozo muri quartier ya Buyenzi. Ni naho twagize amahirwe yo guhura n'umushinga nahise Ndayigaye Emile aho twanakora ikiyago kidasanzwe. Twaragize amahirwe kandi yo kuja muri quartier ya Carama na quartier nshasha ya Rubirizi naho basanzwe bariko barakorera ibikorwa. Ngire ko ndaguha ikaze mu kiganiro cacu wumva ingene wahuza ari umusirikare yisanze mu vy'ubwubatsi bwa kijambere no kugira ngo ashigikire Burundi agire ko nahamagarira abarundi bari mu mahanga kuza kubaka muhira. Mbega wahuza ari umusirikare ni gute yisanze mu vy'ubwubatsi ni giki camuhaye ingoga canke inspiration yo kugira akora ivyo bikorwa? Je nitwa Nduwarugira, ino ni The Ray TV Show. Reka ndagusaba gukurikirana ikiyago cacu gushika ku musozo. Ego nyuma yo kubereka igisagara ca Bujumbura uko gimeze kuva muri centre ville gushika mu Gasekebuye, ubure twaciye dufata kanya ko kuja usanga ahasanzwe ari karakorera ikivi kigeze kure. Yitwa Emile Sindayigaya usanzwe aserukira imbere y'amategeko KABABUCO kabaragaza building company. Nikaze cyane kuri The Ray TV Show na cyane cyane kari umuryango. Murakoze cyane. Umeze neza ga Emile? Turashima Imana. Ego nigihe kirekire twerekana ibikorwa uri kurakora. Twarerekanye ibijanye na forage nkuko mwagiye murabivuga, twarabasanze muri ko murakora, ariko mu nyuma twaragiye turavuga n'ibijanye n'inyubako, twarabasanze Gitega ibintu byari bimeze neza cyane, ariko ntitwagize akaryo. Urumwe mu barundi bakorera ngaha mu gihugu ariko ari abarundi basanzwe bafise ibikorwa hanze y'igihugu, South Sudan, mu Buganda n'ahandi hagiye atandukanye, na cyane cyane ko mwakino gihe uri kurakorera muhira ko abantu bamenye Emile nko mu diaspora akora ibijanye nivyo kwimba amazi mu kuzimu. Ndashaka ego mitwarabonye ivyo nyubako, ariko ni gute wisanze ukunda ivyo kubaka ga Emile? Urakoze cyane gose. Jewe nabaye umusirikare w'igihugu cy'u Burundi. Yego. Aba bategetsi bose bari mu gihugu cy'u Burundi canke batutwara twarakoranye. Ariko ndavuga nti umwuga wanje sinshobora kuwuta. Okay. Cyane sabira gusubizwa mu buzima busanzwe. Nakuvuga ngo ni wavyisaba imyaka itarakwiye. Yego cyane gose. Okay. Ndavyisabira rero cyamvuga nti reka nisubire muri byo bikorwa byanje vy'inyubako. Maze kubisubiramwo nabonye ngaha mu Burundi umenga ni bike kuko tukiva mu ishamba nta ibikorwa ntivyari bwabe byinshi mu gihugu cy'u Burundi. Canshima kuja kubandanya amashuri yanje mu gihugu cya Uganda. Ndayabandanya ndahejeje cyane ndagukora muri Sudani y'Epfo. Maze kuva muri Sudani y'Epfo cyanifuza gukora mu gihugu cy'amavukiro. Okay. Kandi kabisa igihugu cy'amavukiro turagomba kucubakamo inyubako z'akarorero. Hamwe ari we wese azovuga ati byukuri aba diaspora bavuye mu mahanga bari nico bariko barafasha igihugu cyacu. Okay. Yego cyane. Waratubwiye yuko ibijanye na forage canke ivyo kwimba amazi mu kuzimu. Inspiration yavuye muri Sudan bivanye nuko Sudan ari igihugu c'ubutayu niki. Inspiration yo kubaka wayikuye. Warabikunda ukiri muto? Urakoze cyane. Je kuva nkiri ruguru ku Gatumba wasanga ndiko ndubaka utuntu mu rugo. Kasanga ndiko ndubaka utuntu nyene kandi nka tugerekeranya. Rero maze kwiga ishure ry'ubwubatsi cansanga narabikunze mfatanije na vya bindi vy'ubwenge nahabwa n'Imana. Ego. Okay. Mbega ho ibintu bijanye no kubaka. Ubu unye mu Burundi bariko barubaka kijambere na cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura. Ibijanye no kubaka kijambere ubona mu Burundi bigeze ku ruhe rugero? Ubuhinga bwa Sindayigaya mu bijanye no kubaka uri ku rugero rumeze gute? Ku bwawe rurashimishije? Urakoze cyane. Ku bwanje birashimishije kuko si mu gisagara ca Bujumbura gusa. Kuko aho dukorera si mu gisagara ca Bujumbura gusa. Ahubwo no mu gihugu hagati. Izi nyubako zubakwa i Bujumbura turiko turazidugana kuzubaka mu gihugu hagati. Yego. Dukundisha aba diaspora canke abarundi babo mahanga gukunda kubaka ku Gatumba. Nkuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu General Major Evariste Ndayishimiye agomba bisemerera umuntu aje kubaka ku Gatumba duteze imbere iwacu.
ariko no mu gisagara ca Bujumbura azi ko habore we wese yifise. Yego. Nivyo kuki wahisemwe abarundi bakorera mu mahanga kuko inyubako nyinshi mwubaka niza abarundi bari mu mahanga kuki wahisemwe abarundi bari mu mahanga atari cyane bari hano mu gihugu mbega bari hano mu gihugu ntubona yuko mengo basanka bakumiriwe. Urakoze cyane. Igihe umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi General Major Everest Ndayishimiye yashikirije ijambo igihe yima ingoma ya mbere. Yego. Yavuze ati umurundi wese nashire umutima kugukwega abagwiza tunga bo hanze baza n'imitahe yabo ngaha mu gihugu. Twebwe rero nko muri Kabaragaza Building Company twashimye no gukwega abarundi bene wacu basanzariye canke bashwiragiriye mu bindi bihugu. Tubakundisha igihugu cyacu kandi ndamaze kuzana abatari bakeya. Yego. Kandi bamaze gushira imitahe mu gisata c'inyubako ngaha mu Burundi. Ndetse n'abanyamahanga nubwo abanyamahanga batarabikora nyene vyeruye ariko nabo nyene mu misi mikeya turamaze kuronka ivyemezo canke ibyo dusabwa kugira ngo bishobore gukorwa. Ariko abarundi baba mu mahanga basanzwe bavuka mu gihugu beshi hari inyigisho zabashika ko bigishwa yuko igihugu cy'u Burundi atari nje bagendwa. Ariko wibuke ko nakubwiye yuko nshobora kuva ngaha saa 2 y'ijoro nkashika Igitega nkashika mu Ruyigi. Twarabonye bigo twavuga Igitega. Yego basi kabisa. Twashitse saa 4 saa 2 imodoka ipine ryaradutobokanye turahagara hano mwishamba. Yego cyane kandi awadukoma barengana baraturamutsa. Mu Burundi ni nyabagendwa. Umurundi wese ari mu mahanga bagomba babwira yuko inzu ziriko zirasha mu gihugu cyacu. Baramubesha. Naje niko nahora numva nkiri muri ivyo bihugu by'amahanga. Yego. Ariko camvuga nti bo uyu mutahe ndiko ndakoresha mu gihugu cy'amahanga reka nje kuwukoresha mu gihugu cyacu. Ariko numvise akamo twatewe na nyene icubahiro. Bavuga ngo inspiration yavuye kuri nyene icubahiro mu neza cyane gose kandi nukuri asha nahangame ku ngoma ahubwo. Yego kabisa. Mbega abarundi bari mu mahanga barabitahura inyuma y'imyaka myinshi batoroherezwa n'imiryango yabo mu kubajya amafaranga mu kubarungikira amahera ugasanga itongo baguze ntiribanditseko babizeye gute mwebwe no kuvuga ngo barabitahura kugira ngo mukorane. Urakoze cyane. Buriya nagomba ndakubwire jewe umukoca wanje n'umutama ba mu Buganda. Yego. Twakoranye ibi vy'inyubako nyene hari arampa inyigisho kandi zanshitse ku mutima. Ikintu ca mbere n'ubwizigirwa. Ukamenya yuko umuntu aguhaye amafaranga yo kubaka ataguhaye ngo ucuja kuyarya. Cengo ucuja kubaka iwawe. Mwubakire wunguke make. Nubwo wahomvye erega muri ibi bintu vy'ihindagurika vy'ibiciro na cyane vy'ibikoresho. N'abakozi urabona ko ubu hari inzu twatanguye umukozi ahembwa 15,000 par jour. Ubu bageze kuri 35,000. 40-50. Ariko ariko neza cyane gose. Ariko nituce tuzitanga ibintu byarazimvye. Ugomba kuba umwizigirwa. Kandi iyo mu gikorwa cyawe ugishize mu bwizigirwa nta muntu numwe atokwitura. Niyo mpamvu ubu beshi imiryango baravanye nayo ubu baraza bakitura amashira hamwe amasosiyete. Erega si societe yacu yonyene ikora ibikorwa by'inyubako. Hari n'ende amasosiyete menshi gusa nico no hanura abantu bafise amasosiyete canke bubakira barundi baba hanze n'ababa ngaha mu gihugu. Kuko nabo ngaha mu gihugu iyo baje baratwitura kandi tukabatunganiriza. Nagomba ndakubwire uzuba umwizigirwa mu gikorwa kanaka. Rero abo barundi ba mu mahanga baratubwirana bakavuga ati iriya nzu yubatswe na naka iriya nzu yubatswe na societe naka bakatubwirana iyo wamukoreye neza akabonana n'ikingorongoro ciwe capoteye none cyaje kwitura umuryango kandi abona abantu bari serious mu bikorwa bariko barakora. Nego kimeze. Wavuze ibijanye n'ihindagurika ry'ibiciro vy'ibikoresho. Ubwo ntibiba affect ntibahungabaniriza akazi ugasanga harimo uruhombo no gukora usanga atanyungo muri ko murayibonamo. Urakoze cyane gose mu bisanzwe ibi bikorwa iyo vyinjiyemwo ugomba kuba serious mu bikorwa urimwo kandi ugomba kuba uri umuntu uvyinjiyemwo utagomba kupipa. Twarahomvye mu bintu muri mako utagomba gucika intege. Neza cyane. Iyo uhomvye uyu mwaka urashobora guhomba ariko nagataye wakuye hanze kagahera ariko ntucucika intege. Kuko nk'ibikoresho byaraduze ku rugero ruri hejuru cyane ariko twizeye ko bizonakoroka amabeyi kubera ko tubona ko na rya dolari bahora bavuga ngo riri hejuru riko rakoroka. N'ibikoresho turi fisi byizigiro ko bizokoroka kandi nitwocika intege guko erega twege turabanyamwuga. Nitwaje kugira ngo turonka amafaranga no musi ibikorwa turiko turakora dushobora no kumara n'imyaka 10 tutarunguka.
Okay. ariko abana bacu canke abuzukuru bacu bakaba aribo bazokunguka twebwe turiko turakora turubaka izina nyamba nahomba kuri iyi nzu ariko ngomba kubibaka nkayirangiza nyamba nasobanura umubosi wanje yampaye iyo nzu nkamubwira nti ibintu vyaduze vyazimvye yavyumva atavyumva objective no guheza inzu yiwe nkayimushikiriza yiyumviriye akagira ikigongo akavuga ati inzu yahomvye ibikoresho mwakoresheje twarumvise ko vyaduza amabeyi akatwongera amafaranga ivyo namahoro meshi nubwo atoyaduha ibikorwa birabandanya ariko hari abantu bagifise ubuntu umubwire ikibazo wakoze canke ingwane wagize nk'ivyo ariko ratubaza ngo ntangwane mukunda guhura nazo muri ibintu vy'ihindagurika vy'ibiciro hari abavyumva amafaranga arenze ko bakayaduha hari nabandi batavyumva ariko nico yaduhagarika akazi kuko turiko turakora umwuga twize kandi twanonosoye kandi tumetiriza si ibintu turiko turahurudukiramwo turiko tubikora si n'inyungu turiko turarondera ariko turiko turondera inyungu ya bose abene igihugu bose babone ineza y'abarundi ba mu mahanga canke babaye mu mahanga murakoze cyane biramaze gushika mugakora inzu mukubaka inzu hama uwo muyihaye mukabona umengo hariyo kudashima bivanye n'ibyago mu mwakoze biba vyavuye kuki vyatewe nande urakoze cyane gose kumbaza ico kibazo kandi ico kibazo ni ibibazo vyama vyashikiriye abantu babubatse cyane urabona nk'ubu twebwe abarundi dukorera ba mu mahanga hari igihe umuntu aguha inzu we mwavuganye akaca kurungikira umuntu aza kusereveya ibikorwa uwo muntu nawe agaca yibaza ati mbega je ko ndi umu engineer kubera kibagiye kubiha societe nanje bari kubimpa nkabikora uyo muntu rero agaca agomba kuzana ibintu vy'amananiza ugasanga hari umuntu ariko aravuga ngo twubakisha amatafari 3 kandi David twakoresha amatafari 2 urumva mu bisanzwe je mpanura abantu dusabe dukorana canke mu bantu dusabe duhabwa baduhubuzi dusabe turiko turakora yego dukurikize ivyo twumvikanye hari abantu usanganye harimo akariganga muhogo bivanye n'imiryango ngo mbega je amafaranga yo bayancisha ko jewe inzu yiwanje ntiba yaradose ariko bakibagira yuko twege ivyo turiko turakora ku neza ya bose mbega umudiaspora yo mu mahanga yaba uri muri Canada yaba uri muri Norvege yaba uri muri Amerika yaba uri muri Australia tumukoreye neza burya tuba duteje imbere igihugu tukaba duteje n'imbere imiryango yiwe kubera iki twamubaka inzu nziza acagira agatima ko gukunda igihugu akagira agatima no gukunda umuryango kuko burya abantu benshi bafise ibibazo iyo bavuye mu mahanga baje mu Burundi bashikira mu maison de passage yego akaba konsoma amafaranga bariha minimum igihumbi cy'atanu uzubaza amafaranga bariha ariko uwo twakoreye inzu agashikira mu nzu yiwe ya mafaranga yakoresha yindi migambi rero niyo antuka mahera shika 7 million uyapanze inzu n'amahera menshi cyane kandi arimwe ibintu byinshi wo cyane kandi twebwe muri KABABUCO building company ayo ufise yose turatangura ibikorwa hanyuma Imana ikazirahezagira ukazura dukuri kuraronka si ngombwa ngo yose ayo twaguhaye ngo David twaguhaye ngo curaterura yose ngo yaduhe yego eka da nubwo tokwitura banke uri ku kazi uri kurakora amafaranga yose urungitse turayakira kandi tuba turiko turadevelopa igihugu abanyagihugu buriya akozoje kubaka mu mahanga ingo baki wanyusha uronka aho zohoroshikira iyo tashi wanyu urakoze cyane kubwa ugize ati imiryango ireke agatima k'inzigo no kumva ati ibintu ntivyanciye ko bareke guteranya neza cyane kuko nubwo uteranya hariho umugani baciye ngo uhawe na patiri atekera babikira barorera none je uyo mukiriya twavuganye no mu diaspora sinzi ari muri Australia ari muri Canada ari muri Etaziri ntawuzi yari twavuganye nta nkubitigisho aranyimviriye ko andungikiye imiliyoni 200 miliyoni 100 ndungikiye hanyuma we nk'umuryango ugacuza bari kuharura ati senkane nizi wanje urumva baca bagomba guharura bati ngo nari gukura kwaya ugaca usanga rero uwo muntu kubera ari muvyara we kubera ari se wabo nawe yarize ivyo kubaka twebwe rega turiko dukora ibikorwa vy'umwuga wacu nituko yego kabisa rero wewe hari jambo nigeze kumva ubwira umukozi kuko we n'ubundi buri ku kazi usanga wacafuye ntavyo ubukoresha uco mugiye ati reka sha turondera amahera abandi bazoja kugira mu mbona kazoza twe tuyicayemwo kera
Okay. Erega imbona kazoza nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu yashize imbere. Ntizoza gutangura muri ya myaka 2040 yavuga. 2060. Tuyirimwo. Hazogera kiriya gihe twege twayicayemo twayishitsemo neza cyane. Isa kujya nyene tuyibona. Neza cyane. Kandi birashoboka. Birashoboka kuko twese ari kandi yavuze nyene icubahiro ati General Major Evariste Ndayishimiye. Turi kumwe twese birashoboka. Nyamba turi kumwe n'abarundi bo mahanga. Tukaba kumwe n'abarundi bari mu gihugu. Ikitoshoboka ni giki? Ikitabaho gusa. Ikitabaho gusa? Yego kabisa. Ndeka ndakubaze sindayigaye. Ni hari ikibazo mfise. Wewe wabaye muri Sudan, wabaye muri Uganda n'ahandi hatandukanye, baga ntiwigeze ubaza Europe na za Amerika n'ahandi. Mbega abarundi baba mu mahanga mumenyana gute muhuzwa n'iki? Ubwa mbere abarundi baba mu mahanga rimwe mu mwaka turahura. Semaine de la diaspora. Yes. Okay. Twamara guhura tukaganira. Ndetse na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi akatuganiriza. Okay. Akatubwira imigambi iri mu gihugu iri imbere niyikurikira. Hanyuma none kujya duhura ntituyaga. Okay. Ntiduhana amanimero. Okay. Hari amagrupe meshi. Amagrupe abarundi babishwi. Abarundi diaspora Burundi yani group kuma WhatsApp n'ibindi ivyo byose tuba tubirimwo. Turahura tugacishaho ibiganiro. Erega ibiganiro dukorana namwe navyo biratuvugira mu makungu. Okay. None iradio ntuzi ko mviriza bose cyane. Urakoze cyane. Hari reka twiyagire kuri kano kantu. Cha tubandanya twereka n'ibindi bibanza nkuko twaberetse ikibanza cyo mu Gasekebuye deruka kugendera. Ubu bariko barabona hano mu Buyenzi. Reka tuyage kuri kino kintu mpereye hano nabonye. Nabonye ama place amwamwe. Kuva ndakugendera inzira ateye ubwoba. Yenzu nibaza ko na nyeneyo ihagaze ku miliyoni menshi. Cyane. Niho wawundi yavuze ngo Buyenzi rimwe izosumba izohabisa na Dubai. Nabonye ahantu hasiza ama all master kajije gose amarangi mpora mbona ku mazu yaba boss bayarondeye. Ntabagora amarangi kuyazana ubwo aho muyakura muri iki gihe c'idevise biraborohera. Canke marafise ubundi buhinga. Urakoze cyane kuri ico kibazo. Mu mazu twubatse mu misi heze twakoresha amarangi tuguze kubandi bagwiza tunga canke muri indisiriere. Yakozwe n'abandi bantu tutazi ivyo bayacanze. Yego. Ariko imvura iguye tukabona nta novoye neza. Kakanu kuko ngo amarangi mu Burundi bashobora kuba yacanga n'amazi. Ugasanga barayadiriwe. Ukisiga ukabona iraka. Yego. Ubu rero twarahisemo kandi kakabiga. Okay. Amarangi turayikorera. Nivyo? Cyane gose no mugoma je mu mahanga. Muri KABABUCO murakora amarangi. Twasanze ugiye kugura ku isoko barakubesha. Uranazimbwa bakaguha n'irangi rizo guteranya n'umukiriya. Ubu rero twahisemwo kuyikorera. Nyamba umukiriya turiko turamukorera inzu yiwe. Dukoresha irangi twikoreye. Kandi ukuntu turikora n'ubu manje hanze kurondera ibikoresho byo gukora amarangi. Nivyo? Ego kabisa kubera ko nasanze abantu benshi sabizigirwa. Kandi natwe tuba turiko twarondera ubwizigirwa kwa bakiriya bacu. Ugasanga irangi umuntu twariguriye ariko duhirangi ridiri ukuntu. Mugabe icyo twakoze turarinovura neza. Urisize rikagira garanti. Okay. Yego kabisa. Ubu na bimwe vya all master muravyikorera ndibaza hata kindi kintu cyo kuja gukora shahani. Neza cyane aha Burundi ubona bufise itunga gishi. Uravye abahinga muri ko murakorana. Nabahinga ubona babishoboye bafise ya vision nk'iyo ufise. Kuko urashaka ko ufise abahinga baga mudafise vision imwe. Ica vision ubona muri komwe. Erega umuntu wese uramwigisha. Okay. Nyamba hariho vision ufise ni ntambuko wihaye ugomba kuyigisha bo muri kumwe. Okay. Kandi si bose bavyumva guko hari nabo usanga tuko turakorana mugabo bafise izindi nyungu bashaka. Hari nababa bashaka gusenya. Okay. Ariko ivyo byose tuba twabibonye nkejo. Twaje tukoresha ibintu vyo kuza turabigisha. Kandi umuntu wese agomba kwigishwa na cyane ibi bintu vyo gukunda igihugu. Iki gihugu cyacu ni igihugu ciza cyane. Nahora numva ngo Isirayeli ngo ni igihugu cy'amata n'ubuki. Ikanani. Ariko nahi Burundi. Nasigi ikivugo cy'u Burundi sigihugu cy'amata n'ubuki. Nahi Burundi. Uriya nagomba mbwira abantu bari mu mahanga.
ivyo je mbonesha amaso canke no muri mind zanje ndabona igihugu cy'Uburundi kigiye gushika ku ntambwe nziza cyane cyayi gushika kure. Urakoze cyane. Urakoze nawe. Nk'akajambo k'agasuni karogi ko uyu munsi kuko si uyu munsi gusa tubagendera nk'umuntu yabaye umusirikare yahisemwo kubaka kwegereza amazi abantu mu mitumba canke hano mu bisagara ashaka gushika mu mbona kazoza yatanguye guhonyoramwo kugira yishikemwe yizera ko imbona kazoza ari bikorwa atari amajambo nakaye kajambo botekera abarundi ariko baratwumviriza kuri The Real TV Show. Urakoze cyane. Ubwa mbere ikintu nashaka mvuge yego nashaka ntangariza abarundi bose baba mu gihugu canke abo hanze kuko ndi igihugu cyabibarutse. Urumva ko nabaye umusirikare kena umusirikare mu bihe bitoroshe kena nabaye umusirikare kubera nakunda igihugu. Okay, nta muntu janje mu gisirikare ku ngufu ariko nagiye kubera nakunda igihugu reka ko ari nko kwitanga. None cyo mbuza ntitangira ibikorwa by'iterambere n'igiki. Umurundi wese yaba uri ngaha mu gihugu yaba uri mu mahanga asabwa gukunda igihugu cyamwibarutse na cyane cyane mu kugiteza imbere. Rega igihugu niciteza imbere, igihugu giteza imbere na bene cyo kubera ko twavuye gukorera mu mahanga. Ivyo vya forage uvuze twakoreye mu mahanga je niyo navyigiye niyo nabimenyeye muri buriya bugaragwa bwa Sudani y'Epfo za Juba za Boro za Wawu nta mazi ariyo ariko nkara abantu batagira amazi bakimba amazi bakashikira. None ngahi Burundi icobuza tuzashikira amazi kandi ari amazi ya Rusengo iki niki byose bihari dufise ibiyaga niki n'icyayi. Umurundi wese asabwa kugunda igihugu kandi niyo akunda igihugu naco kizomukunda kuko nyamba ndagukunze nawe urankunda. Murakoze. Reka ndagushimire cyane mushinga na Emile. Urakoze cyane nanjye ndagushimiye. Nejo uzogaruke. Urakoze cyane. Nizera yuko mubizi neza yuko ibiganiro bya The Real TV Show bifashwe mu mugongo na KABABUCO canke Kabaragaza Building Company. Reka ndagutembereze ndakwereka imwe mu bikorwa Kabaragaza Building Company rikirakora. Wumvise neza yuko ibijanye n'amarangi ameze neza ushobora no kubitura biciye kuri zino nimero zanditswe hano muri video canke urashobora no kuzisanga muri description ndetse na commentaire ukeneye kwitura Kabaragaza Building Company. Yitwa Sindayigaya Emile yahoze ari umusirikare aziko umusirikare agoma yitwa umusirikare uyu keneye ibikorwa ni ku mwanya ni wewe gusa abaswaye ni twe twabivuze ngo ni wewe na muda wako. Reka ndakubwire ntimani gutiza magana n'amafaranga Jenny yitwa umwe rukumbi nduwarugira. Iyi ni The Real TV Show wewe wahisemwe kudukurikirana no gushinga ibiganiro byacu imani gutize amagara n'amafaranga Alimas PhD nawe imani guhezagire kuko uri umwe mu banyamuryango nawe bikore hama ntaginga ariko kandi umugenzi wawe nimba tarababone murungikira mubwire yuko atahandi hantu hari bikorwa by'imigambi imeze neza. Urazi yuko ndakubikiye surprise sidasanzwe muri tune ibindi biganiro na Jendo Warugira.